mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi abaturage batahuye imibiri y'abantu bane bashobora kuba barishwe mu 1994 imbere y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi rwo mu kagari ka Rutonde. Tugeze hano nibwo twabonyemo agahanga, havuga ati uyu muntu n'umubi, twarirukutse twese tutabaza umusaza urimo hano, havuga ati ngwino turebere nk'umuntu wa kera, ati uyu si umuntu. Emmanuel Ndayisenga numwe mu baturage batahuye iyi mibiri mu gihe bari bibereye mu kazi kabo gasanzwe. Mu Burundi Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni yamurikiye inteko ishinga amategeko ibyo guverinoma ye yakoze mu gihembwe cya mbere 2020-2021. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuntu umwe yiciwe mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo za Loni mu burasirazuba bw'igihugu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye abadiplomate 10 b'Abarusiya mu rwego rw'ibihano bishya yafatiye Uburusiya rero kubera kwivanga mu matora ya Amerika yo mu mwaka ushize. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nayimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umuntu umwe yiciwe mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro, imyigaragambyo ikomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru. Umukuru w'igisagara cya Oicha Nicolas Kikutu yatangaje ko uwo muntu yishwe igihe igipolisi cyariko kigerageza gushwiragiza abari mu myerekano no gukuraho barriere bari bashize mu ibarabara rikuru ry'ico gisagara. Aba mu bisagara byo mu buseruko bw'igihugu baragize imyerekano itari mike mu ndwiheze kubicanyi bwakozwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho hamwe n'ishavu kuvyo bagiriza inteko zijeje umutekano za ONU ko zananiwe guhagarika ubwicanyi ukogwa ku basivili. Abakiri bato mu gisagara cya Oicha kiri ku birometero 390 mu buraruko bw'igisagara cya Goma bazibiye ibarabara rikuru mu masaha ya kare y'uno musi wa kane mu gihe imyerekano ibandanya. Jean-Pierre Wumbi umukuru w'igipolisi mu karere ko mu buseruko bwa Kongo avuga ko inteko zijeje umutekano zariko zikora akazi kazo. Imyerekano yabaye uno musi wa kane kandi mu bindi bisagara byo mu buseruko bw'igihugu birimo Beni na Butembo. Fidel urakoze. Dominique Ongwen washyizwe mu gisirikari cy'inyeshyamba za LRA akiri umwana, nyuma aza kuba mu bayobozi bakuru bayo, yabwiye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI ko nta bubasha yari afite bwo guhagarika amarorerwa. Nibyo Eugenie Mukankusi atubwira. Ongwen yahoze n'umwana mu gisirikare muri Uganda, nyuma aza kuyobora umutwe wa LRA. Yabwiye umucamanza mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga uyu munsi kwa kane ko nta ruhare yagize mu mahano ayo ari yo yose, kandi ko yumvaga nta bubasha afite bwo kuyahagarika. We yumva arengana, akavuga ko adashobora gusaba imbabazi z'ibyaha by'urugomo avugwaho kubera ko atari we wabikoze. Dominique Ongwen yabwiye umucamanza ati, sinshobora gusaba imbabazi buri wese mu majyaruguru ya Uganda igihe hari abandi bantu mu majyaruguru y'igihugu baryaga ruswa bashishikariza ibi intambara. Umutwe wa LRA wari uyobowe na Joseph Kony waje kwihishahisha wahungabanyije abanya-Uganda imyaka hafi 20 ubwo wari uhanganye na guverinoma ya Yoweri Museveni uhereye mu majyaruguru ya Uganda no mu bihugu bituranye. Ubu warahirukanywe. Ongwen yatawe muri yombi mu mwaka wa 2015. Urukiko rumuhamya ibyaha mu kwezi kwa kabiri birimo gufata ku ngufu, gushimuta abana, kwica no kwica urubozo. Ubushinjacyaha bwamusabiye imyaka byibura 20 igifungo. Ongwen yari mu rukiko hasuzumwa mu buryo bwihariye igihano cye. We n'abamwunganira arasaba igihano kitarenze imyaka 10. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tuzane Diane Nininahazwe atubwire inkuru ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden wafatiye ibihano bishya Uburusiya kubera kwivanga mu matora yo mu mwaka ushize no kugaba ibitero binyuze mu ikoranabuhanga ku bigo bya leta n'ibyo bikorera ku giti cyabo. Muri ibi bihano harimo kwirukana abadiplomate 10.
Ibi bihano leta zunze ubumwe za Amerika yari imaze indwi zitari nke ihiga kuzofata nivyo vya mbere bikomeye ifatiye Uburusiya. Amerika yemeza ko Uburusiya bwateye ubuhinga bwa none bw'ibigo bwavyo n'imiburiburi 9 bugamije kwiba amabanga yayo. Hambavu yibi, Amerika ivuga ko President Vladimir Putin w'Uburusiya ubwiwe yari nyuma y'ibikorwa vyari bigamije kwiba amatora kugira ngo wahoze ari President wa Amerika Donald Trump agume ku butegetsi. Aha, Amerika naho biruko ishimangira ko atavyemezo ariko vy'uko Uburusiya bwoba bwarashikanye uwo mugambi wabwo. Ico bikoze yemanga ko Uburusiya bwateye intege abataliban mu gushaka gukora ibitero muri Amerika no kubasoda bayo bari muri Afghanistan. Ibihano vyafashwe kuri no wa kane birimo ivyega societe z'Uburusiya zitandukanye zafashije ico gihugu gukora ibitero ku buhinga bwa none bukoreshwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Ntivyahuse bitangazwa niba Amerika hari uwundi mukenyero yoba itegekanya gufata kuri iki kibazo. Gusa mu kiganiro Joe Biden yagiranye kuri telefone na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin mu ndwi iheze yamusavye ashimitse guhohosha ico yita icuka kibi kiri hagati y'Uburusiya na Amerika kandi akavuga ko ahanini gikwegwa n'Uburusiya. Ico kiganiro kigira kabiri cabereye kuri telefone hagati y'abo bategetsi b'Uburusiya na Amerika caje gikurikira amajambo Joe Biden yishuye umenyesha makuru yaramubajije avuga ati President Vladimir Putin yoba ari umwicanyi, nawe akishura ati ni umwicanyi. Putin nawe ku ruhande rwiwe amusubiza yavuze muri make ko amwipfurije kuranirwa. Abakurikiranira hagufi iki kibazo ca Amerika n'Uburusiya basesangura bavuga ko ataco hutacemeza ko ibi bihano hari ico bizohindura ku ngendo y'Uburusiya kuko atari ubwa mbere bufatiwe ibihano na Amerika. Mu kwezi guheze tuributsa ko leta ya Joe Biden yahanye abategetsi b'Uburusiya indwi n'ibigo 12 vyegukira leta y'ico gihugu. Nibihano bijanye na dosiye y'umunyepolitike atabwa rumwe na leta y'Uburusiya Alexei Navalny ari mu mvuto inyuma yo gukira ku gihamana ishano yoba yahawe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Amerika n'ibindi bihugu biri mu vya Buraya bikaba vyemanga bishimitse ko umunyepolitike Alexei Navalny afunzwe azira ubusa. Muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni yamurikiye inteko ishinga amategeko imitwe yose iteranye ibyo guverinoma ye yakoze mu gihembwe cya mbere 2020-2021. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yabikurikiranye adutegurira inkuru. Umushikiranganje wa mbere yabwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari hamwe kw'ivyo leta yemeje gukora mu mezi 6 aheze byose byaranguwe ku bice 100%. Ari Guillaume Bunyoni yashikirije ko umurongo leta yagendeye ko ari icivugo ca leta ko umunwa wose uronka ico urya umufuko nawe ukaronka amafaranga, ico yise kunagura ubutunzi. Aha Bunyoni yemeza ko igisata c'uburimyi n'ubworozi arico citaweho cane. Hahora harima ibice bibiri ku mwaka abanyagihugu bashobora kurima n'igice no mu gice kigira gatatu c'umuci harimo kuvomera, habayeho kuduza umwimbu ushobore kwegeranwa neza ahantu bubungabungiwe. Aha rero haratanzwe umwavu ukwiye n'ikogereza ku biro mu gihe cy'irima. Habaye n'umugambi wa leta wo gushyigikira amakoperative kuri buri mutumba akaronka n'umutahe. Habaye gusubiriza no kugwiza ibitungwa, zaba inka, zaba ihene, zaba inkwavu, zaba ingurube. Habaye guteza imbere ibiterwa njabukamazi bimwe bimwe, aha turavuga ikawa, turavuga icyayi, ikigazi n'ipampa.
ikindi gisata leta yemeje ko yahagurukiye nico kugwanya ibiturire, kunyuruza amatungo ya leta no kugwanya kamwana wa mama mu gutanga akazi. Arengiyome Bunyoni yatanze akarorero ku bushikiranganje bw'intoro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga ari nk'umuriyoni umwe n'imiliyoni amajana indwi yahora anyururizwa mu makori n'amatagisi ku kwezi. Yamaraha amashami yigenga aharanira intwari ibereye nka Parsem avuga ko impingi kiri ndende mu kugwanya ibiturire. Ico bikoze Faustin Ndikumana atwara Parsem arashima ko intango ari nziza. Ibindi byaha bijanye n'igiturire byariraye cyane kandi nibyo bikenshi bishobora gusitura igihugu mu bisanzwe. Ni ibintu byahora bifite amarezo manini ahera hejuru agashika hasi bigoye no kubomora, mbe n'ubyitambisa imbere ugasanga bigaye muhitana. Kandi kibitera niyo rero ico bishobora kudahana kenshi bakitwaza umugambo kugira bakingigwe, byasaba ingingo zikomeye, ico bitari mesure forte. N'umuntu afata ingingo nyine arinda akavuga ati ndayimaze. Uravye hari bigenze harakwiye strategie globale, no kuvuga ubushikiranganje bwose bukajamo societe civile na leta, kuko urumva nk'uw'igihugu turabona ko hari ubushikiranganje buriko burakerebuka. Arengiyome Bunyoni yejeje ko leta iticaye, akavuga ko n'ibihano byo gukura abanyabigega b'amakomine yose 119 mu gihugu byace bifatwa kuko byabonetse ko bagize uruhara mu inyuruzwa ryayo mafaranga. Aha Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kugabisha ko ufashwe anyuruza amatungo ya leta atakazi ka leta zosubira kuronka. Yuko yagirije ubusuma, ubuzi ko yagirije gusesa kw'icuga ry'igihugu, ubuzi ko yagirije igiturire, tuzomwandika mu gitabo, bakita igitabo cirabura mbese, tuzobashyira mu gitabo cirabura ntajasubire kurera akazi muri iki gihugu. Naho umwarimu yitsindwa, hari yari bavuga ngo zoza gufungwa ngo hanyuma nzoyaja mfunguwe. Nakadabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriwe twebwe abenegihugu. Uko biri kose Faustin Ndikumana asanga hagikenewe gukoresha neza ubwo buryo buba bwagarujwe mu kigega ca leta, yemeza ko bushobora kuba burenga miliyaridi 20 ku mwaka. Ayari karatozwa nimba yagwiriye urashira mu kigega ngaho ntubugemuye abataruye kugira nabo ngo babikora uko bishakisha. Nico gituma n'ubushikiranganje aho naho nyene bwohagabira gushikana no bw'umucunze no bitagenda gute, amasoko ari katangwa gute, ayaragira akoreshwe gute, aragwiriye mbwashikiye ahandi nyene. Hanyuma ikindi nuko nyene abarongoye umugambwe nabo ku butegetsi bogerageza kuvugurura ingendo shasha, abantu bazorwe ko bagiye mu mabanga umingo bagiye gutuburura ibintu bidaciye mu mategeko. Umushikiranganje wa mbere yabwiye abatowe n'abanyagihugu ko ivyo leta yiyemeje gukora ku mwaka bigeze ku bice 50%, akizeza ko n'iyindi ntambwe isigaye izoterwa. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru urakoze. Mu Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Shyorongi, mu kagari ka Rutonde, abaturage n'abayobozi barasiganira ibyo gushyingura imibiri y'abantu 4 yabonetse bashobora kuba barishwe mu 1994. Eric Bagirubusa yagiye kureba uko bimeze. Twari turuje gukora ino baraza kuriya twatangiye kuriya, bageze hano nibwo babonyemo imibiri. Abayede barimo gucuka ndababwira ati mwe muretse tumenya ikintu kirimo hano. Turi mu kagari ka Rutonde mu murenge wa Shyorongi Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, ihana imbibe n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Aha ku itariki ya 13 hasozwe icyunamo ku rwego rw'igihugu uyu mwaka, hatahuwe imibiri y'abantu 4 bivugwa ko bishwe mu 1994. Bwana Emmanuel Ndayisenga yari mu bubakaga urubaraza rw'inzu rwari rushaje, avuga ko baguye kuri iyo mibiri yari yubakiyeho urubaraza. Tugeze hano nibwo twabonyemo agahanga. Hagati uyu muntu n'umubiri twarirukutse twese tutabaza umusaza urimo hano. Hagati ngwino turebere nk'umuntu wa kera, ati uyu si umuntu. N'imibiri bigaragara ko bashyize mu makarito bayorosa umufuka n'ishashi y'ibara ry'ubururu twasanze ku rubaraza. Ndayisenga avuga ko bakimara kubona iyi mibiri itahise ikingurwa bibabera ihurizo rikomeye. Bwana Isa Habumuremyi uvugwa ko atari mu bahigwaga jenoside yabaye afite imyaka 14 y'amavuko, avuga ko mu mibiri ine yatahuwe ahubatse inzu harimo abavandimwe be 3, Sumubyara François Muhatanyi, Valeri Nyirabahinzi nyina umubyara na mukuru we Habiyaremye Bahati. Yaduhaye ubuhamya ku byo yibuka yabonye. Kuko n'undi mu gupfa kwabo nari mari babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu, abantu bose babareba. Ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe? Ukuri abasirikare nibo babikoze. Abahe basirikare? Inkotanyi nibo babarashe ku manywa y'ihangu. Mushiki wa Habumuremyi ni Madamu Patricia Mukanyirigira.
twamusanze aho yari yagiye guca inshuro yabagaraga ibishyimbo bivanze na soya, nawe afite ubundi buhamya bushimangira ko ababo bishwe n'abarwanyi b'inkotanyi babakekaho gukora jenoside. narabonye mbona baje ngo bashaka umuhungu wari uwacu mukuru, babwira ko adahari, bafata umwana w'umusore wankurikiraga. ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore, mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse. ubwo ngubwo hashize akanya abo bagabo baragarutse, ngo none se nguko uyu musaza tumujyanye, papa wacu yari arwaye pe arembye. nuko ubwo njye ndambwira umusaza rero ibyuka bagutware. yahise abyuka bamushoreza inkoni baramukubita, ubwo nibwo babishe babashyingura hariya. abumvise rwose barabarashe, ntabwo ari ifuni, si icyuma babicishije, barabarashe, abantu bose bari bahari. Aba bombi bavuga ko abisha ababo aribo bahitaga babashyingura. Uwaduhaye amakuru ku ikubitiro yatubwiraga ko imibiri ikimara gutahurwa habayeho agasigane gakomeye ko kumenya aho bayishyingura n'uwayishyingura, mu irimbi rusange cyangwa se mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, ari nako gutinda. Mukanyirigira akavuga ko baba baturanyi babo n'ubuyobozi bw'ibanze bari bazi ko abavandimwe babo biciwe aho babataburuye. twebwe ko batuzi se ko barimo twari tubizi, ariko kugeza iyi saha njyewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho. abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekeremo, babakuriragamo iki? niba abantu ari 4 cyangwa ari 5 wajya kumenyamo uwawe se gute? reba imyaka ishize uko ingana, njye barambwira ngo nimbashyingure, se mbashyinguze iki, mbamaze iki? uriya yahubatse aseka abantu barimo, ni umwana w'umusore ariko ise yarahari, ni umusaza ariho, kuki yamuhaye ikibanza ziko abantu bahari? njye nta kintu nabirenzaho, n'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho, bose mbikubwije ukuri manitse akaboko. Bityo bakavuga ko nta mikoro bafite, ababataburiye bagombye kubaga bakifasha. nta bushobozi dufite, abantu babataburiye babizi, bari abahubatse babizi, bagombaga kubarekeramo. ubwo rero imyaka 27 ni myinshi. reba igihe uriya musore yubakiye, inzira ashaje, yahubatse azi ko abantu bahari. ubwo rero ngiye kumbwira Patricia ngo ningira ikintu nkora, kagubwe ngo yatumyeho ngo ntibabwire mushiki wa Isa aze ngo arebe ingutiya ya nyina. izo ni imvugo z'umuntu w'umuyobozi kandi nawe yarayoboye azi ko abo bantu bahari. Ijwi rya Amerika iganira na bwana Papias Shumbushu uyobora akagari ka Rutonde yavuze ko ababonetse batazize jenoside kandi ko batari bazi aho iyi mibiri yari iherereye. abantu nyine bapfuye bazize intambara, twarababonye turabamenya, n'imiryango yabo bakomokamo barazwi, ariko ntabwo ari abazize jenoside. Mukuri ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari, nuko umwubatsi yari agiye gukora fondasiyo acukuye ayigeraho. Bwana Shumbushu yahamije ko icyatumye batinda gushyingura iyi mibiri habanje kubaho agasigane kuri nyirinzu yataburuwemo na ba nyirabantu. Yemeje ko bamaze kuvugana na nyirinzu akaza kubashyingura, ariko byarangiye babyumvikanyeho, aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya, batangiye gutegura irimbi. Amakuru twakuye mu buyobozi aravuga ko nyirinzu ari umupolisi ukorera mu burasirazuba bw'u Rwanda witwa Daruberi Hacineza. Ayo makuru avuga ko yaba yarubatse inzu hagati y'umwaka w'1996 n'1997, hagasigara kwibaza niba nta yindi mibiri yaba yarubakiyeho, kuko abaturanyi bo bavuga ko hakimara gutahurwa iyi mibiri ne ubuyobozi bwabasabye guhagarika igikorwa cyo gushakisha indi mibiri. Ijwi rya Amerika ryahamagaye Hacineza kuri telefone rigamije kumenya niba yarubatse iyi nzu atazi niba hariciwe abantu, ariko telefone ye ntiyacamo. Sumubyara Daniel Hacineza wamuhaye ubutaka bwo guturaho twabwiye ko asigaye atuye Muhanga mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, ariko abandi baturanyi bagasanga kuba ubuyobozi butarihutiye gushyingura iyi mibiri butarubahishije ikiremwa muntu kubera impungenge zabo twabarindiye umutekano. Ubuyobozi bwagombaga kuvuga ati muterateranye nk'abaturage batuye hano twibonemo amafaranga ajya gushyingura bari abantu, kuko kariya ni akarengane gufata imibiri y'abantu bakayiteka ku mafondasiyo. uyu ni umunsi wa 3 maze bategura kuvanamo imibiri, bari bagomba kubikora. rero nk'ikiremwa muntu bagomba kumenya aho hantu ntabwo ari mu irimbi. kubona abantu babakura aho bari bari, tuzi neza ko abandi iyo bababonye babajyana mu nzibutso cyangwa no kubashyingura bisanzwe, bo bakabafata bakabashyira mu makarito ari abantu 4, bakabashyira hariya bakaba bahamaze iminsi. ibyo ngibyo twumva rero batubariza leta nimba hari leta ikora ukwayo, hari n'indi ikora ukundi kuntu. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Kuri iki kibazo cy'iyi mibiri y'abaturage bashobora kuba barishwe mu 1994 mu kagari ka Rutonde
mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi. Radiyo Ijwi ry'Amerika yagerageje gushaka inshuro nyinshi cyane umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ariko ntiyitabye telefoni ye ngendanwa kubera ko twashaka kumubaza ibirego aba baturage bavuga yuko bari abantu bane bashobora kuba barishwe n'abarwanyi b'umutwe w'inkotanyi mu 1994. Turakomeza dushake umuvugizi w'ingabo z'igihugu z'u Rwanda mu makuru yacu ataha. Turacyari mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rutangaza ko rwataye muri yombi abantu 66 mu cyumweru cyo kwibuka, rubakurikiranyeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, RIB igaragaza ko yakiriye ibirego 87 birimo 83 byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Urwego rutangaza ko mu bakoze ibi bikorwa akenshi bagiye bumvikana mu mvugo zipfobya, nkaho hari bamwe bumvikanye bavuga ngo igihe cyo kwibuka abapfu banyu cyageze. Mu karere ka Nyarugenge naho ubuyobozi bwatangaje ko hagaragaye umugabo wacanye umuriro mu muhanda avuga ko agiye kwibuka abahutu. RIB itangaza ko ibi byaha kandi byagaragaye mu bikorwa byo kurandura imyaka y'abacitse ku icumu ndetse no kubatemera urutoki. Mu bakorewe ibi byaha bemeza ko basanga ibyo bakorewe bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu mubyeyi waganiriye n'Ijwi ry'Amerika no mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba hamwe na mugenzi we, bombi batemewe urutoki. N'ejo bundi bandariye mu rutoki batema ibitoki 6. Umucyunamo igihe cyose batema ibitoki aho mu isambu yako. None wumva n'ikindi baranyibye ntibakijyana, kandi noneho tariki ya 9 hano mu kagari ka Kabungo ko jenoside yatangiye. Umwana yaje aramubwira ati ziramutse niba bazitera indateze zingi tuzazo hepfo reka tugende kuko zimeze. Ubwo yaraje nyine asanga zose zarazitse hasi n'amakoma yabo. Mu muryango wita ku barokotse jenoside yibuka bo bemeza ko kuba nyuma y'imyaka 27 hakigaragara ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Yibuka Ishake Naftali kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'imyaka 27 umuntu wikora agatema urutoki rw'umuturanyi akarandura imyaka, nabyo ni ibintu tubona biremereye, ariko nk'uko nabivugaga zino ngero z'ingengabitekerezo zikiboneka aha na hariya, cyane cyane izi zijyanye n'ingengabitekerezo haba mu magambo no mu bikorwa, ni ikintu gihungabanya abantu, gishobora no guhungabanya ya mibanire yabo ku musozi. Usanga umuntu aba amaze kugera ahantu agirira icyizere abaturanyi, iyo habonetsemo umuntu ugakora ibi bikorwa byongera kumusubiza inyuma. RIB itangaza ko isesengura bakoze rishingiye ku birego bakiriye mu minsi 7 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Uru rwego ruvuga ko mu birego rwakiriye usanga ingengabitekerezo ya jenoside igenda igabanuka kuko ibyiganje byagiye byumvikana mu magambo asesereza cyangwa gukomeretsa abarokotse jenoside. RIB ikavuga ko imaze gufata abantu 66 bakurikiranyweho ibi byaha byo gupfobya jenoside, bakaba bazabiharirwa mu gihe bizabahama. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ibihano ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Itegeko ryateganyije ko nta ushobora kujya munsi y'imyaka 5 cyangwa hejuru y'imyaka 7. Muri ibi byaha byabonetse nta byo kwangiza inzibutso cyangwa gushinyagurira imibiri, kuko nibyo bihanishwa hagati y'imyaka 10 na 15. Kigaragara nuko byagabanutse. Ibyo rero bigaragarira mu mibare, ndetse nkuko nabivuze mu bukana ibyaha byakorwanaga byagiye bigabanuka. Ubu ngubu abiri mu magambo na bikeya byo gutema amatungo ndetse no kwangiza imyaka. Buri mwaka mu gihe cyo kwibuka hagenda hagaragara abantu bagenda bafatirwa mu bikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi bikavuga ko nubwo intambwe yo kwiyunga hagati y'abakoze jenoside n'imiryango yarokotse igenda itera imbere, ariko ibi bikorwa by'urugomo bigenda bikorerwa bacitse ku icumu cyane cyane mu bihe byo kwibuka bisubiza inyuma intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge iba yaragezweho. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
ijwi ry'Amerika. Noneho tujye muri Tanzania aho leta ivuga ko igiye kubonera umuti urambye intambamyi n'amabi byose bibangamiye abatuye inkambi z'impunzi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ni mu gihe Tanzania iregwa guhonyanga uburenganzira bwabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania. Iryo jambo ryashyikirijwe na baramatari w'intara Kigoma Bwana Tobias Ndengenye mu nama ifatiye guhimiriza impunzi gutahuka ku bushake bwazo yabereye mu nkambi ya Nduta kuri wa gatatu. Muri iyo nama Bwana Ndengenye yavuze yuko leta igiye kongera inguvu mu bijyanye no gucungera umutekano mu nkambi zose mu ntumbero yo kugabanya amabi akorerwa impunzi n'abatazishakira amahoro, hanyuma bakagiriza leta ya Tanzania yuko ariyo ihohotera impunzi no guhonya agateka kazo. Mu yandi majambo yavuze yuko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi kwiyandikisha ku bushake bwazo kugira zitahukanwe, kubera leta y'u Burundi yamaze kwemeza yuko mu gihugu hari amahoro nyuma y'amatora aheruka kuba. Nirudie kuhakikishia wakimbizi wa Burundi, moja na yote aliyosema, serikali ya Tanzania itaendelea kushughulikia changamoto ambazo mnakumbana nazo mkiwa hapa kambini. Reka nongere ndabemerere mwege impunzi zo mu Burundi, hamwe n'ivyavuzwe vyose leta ya Tanzania izobandanya gushaka umuti urama ku ngorane zose muhura nazo ngaha mu nkambi, harimwo mu bijanye no gucungera umutekano bikwiye, umubano mwiza mu nkambi n'ibindi vyose bikenewe bijanye n'amagara y'abantu, amazi n'ubuvuzi, zikiwemo changamoto za usalama, ustawi wa jamii na huduma mbalimbali ambazo zinahusu afya, elimu, maji na kadhalika. Ku ruhande rw'umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania, Sudi Mwakibasi, muri iyo nama we yagabishije impunzi kureka ingeso yo kwakira abashitsi bava mu Burundi kubera aribo boba bakora ayo mabi yose avugwa, hama bakabeshera leta ya Tanzania. Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira kutatanisha, hili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi. Chambere n'ikibazo c'umutekano, hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorerako, nico gituma mubona yuko haciye ikiringo c'umwaka wose hatekanye. Ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekurwe. Ico kibazo ndagisigiye baramatari azogikorerako. Ku bijanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu. Lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu, katika kambi ya Nduta, katika kambi ya Mtenderi matukio ya ujambazi yapo. Naho leta ya Tanzania itemera yuko ihohotera impunzi, ariko zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta ziremeza yuko mabi yama yabaye mu nkambi minsi yose, harimwo bamwe kuburirwa irengero, kwicwa, guhohoterwa, abagize amahirwe bagasabwa amafaranga, uyabuze akajanwa gufungwa mu gasho. Bemeza yuko ayo mabi akorwa n'abagizi ba nabi, abanyepolitike bava mu Burundi hamwe n'abajejwe gucungera umutekano. Ndiko ndaraba ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi, mbona ko bimeze neza kuko tubona bamwe batwagwa, abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka, kandi iterabwoba ha mu nkambi birarenze, abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze. N'abantu benshi usanga bagenda ijoro, ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutwara ubuhiri n'ibiki, abantu bararengana bakagenda, hanyuma ivyo bikasho bitwereka yuko atamutekano. Je kubwanje sinshobora kumera yuko umutekano ukwiye, twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza. Hariho abantu tubona barengana mu ijoro ntituzi abaribo, vuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwicwa twoshobora no kwicwa tutazi abantu batwisa abaribo. Mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo hari impunzi zirenga 80 zifungiye mu gasho ku mpamvu zitandukanye, harimo gutoroka inkambi, guhungabanya umutekano n'abagirizwa